mu nyuma niho namenye ko Kajorujisi yarashe n'inkoho ya karabina yarashe yinyegeje mu gashamba hari nko ku metero 100 uvuye aho bari bicaye yari umuntu azi kurasa cane Rwagasore yaciye apfa buno nyene. Ndibaza ko muzi inkuru itangaje no kuvuga yuko iryo bari hejeje kugwa imodokari Kajorujisi yarimo hamwe n'abandi barundi batatu sindabibuka neza yakigenda ija mu Kayanza iciye mu ibarabara ry'Imuramvya hanyuma igenze ibirometero nka 10 urenganye igisagara igitoro kirahera. Ibaze nawe bateguye kwica umuntu hanyuma ntibibuka gushira igitoro mu modokari ibahungana. Kajorujisi aja guhagarika imodokari ya mbere ahagaritse asanga ari mwambutsa. Ahejeje kumwicira umuhungu wiwe mwambutsa ati tugende ndagushikane ahari igitoro. Aca aramutwara ashitse niho yamenya ko umuhungu wiwe yapfuye. Biratangaje cyane. Murazi none ingene twabafashe n'ingoga hari umusoda w'umubirigi yari yibereye hafi y'ubwo buriro nuko abona imodokari ihagaze ntiyagize ingorane acaragenda agishitse nko ku metero 100 yumva urusasu aca abona ya modokari igiye nk'umwana bukeye bwaho atangura kuvuga ivyo yabonye no kuvuga ingene iyo modokari yari imeze yari modokari PDC yakoresha mu miyamamazo tuja kubarondera. Narihweje neza amatohozwa yagizwe biraboneka atankeka ko umugambi wo kumuganagura abategura n'abatavuga rumwe nawe mu vya politike bava mu mugambwe PDC harimo cane cane abo mu muryango w'abaranyanka hamwe n'abagira iki bamwe ikingora gutahura gusa ni ingene abantu bava mu muryango umwe w'inda y'ingoma biyumviye kugandagura mwene wabo. Je navyumvise mwire mu ntuze mu maradiyo nawe y'amateka hanyuma rero naciye mbona yuko iyo bagomba kubijana naciye mbona yuko nanone atankeka abazofata bakuru banje twarabacaniriye gatoyi baca barabivuga hanyuma duca tuduga kurondera akagwe ka birori na Ntidendereza n'abandi. Ni jewe nyene nabajije Ntidendereza Yohani ntaco yashimye kuvuga kandi nanje sinabandanije kumubaza kuko nari namaze kubona ko ataco ndamukura. Ikindi naco nuko nari nzi ko Ntidendereza ari umuntu azi gupfira kwibanga. Hanyuma rero itohoza turarihetse. Bamwe baremeye icaha nka Kajorujisi yaciye yemera icaha yakoze yavuze ko ivyashitse yabikoze asa n'uwataye ubwenge yaremeye rero ko ariwe yarashe. Nta kica nawe yaremeye icaha Ntidendereza yabihakanye birori nawe yagirageje kwigira gugu aca hirya no hino mu nyuma rero niho twarashobora kugira dossier yabagirizwa ikwiye. Nibyo bitangaje cyane kubona Rwagasore yaciye yicwa na bene baranyanka kandi ne yuko baranyanka nawe yari muri famille y'Irwaya n'ubwankanye rero bumwe budasanzwe cyo gituma ubona n'ubu mu Barundi baguma bicana bamana umwe araronka ndashaka yuko undi aronka ashagira ngo ndamukureho ndonke kijya giti niko byabaye rero kuri ijya famille kuko bari bamwe mu byukuri ntibari kubwizwa kumwica ahubwo bari gukorera hamwe. Umuganwa yarigiriye inkuru zitandukanye zimuvugwa ko nazo zica zitangura kugwirirana agiheza gushingurwa. Kumusi w'amaziko no kuvuga abantu babaye ari epfo kutaganika bakabahe hose iyo misozi yose baramanutse abantu bose baraje bose baduka n'amaguru buke baherekeza ikiziga
muri bagacere nk'ubu ngaha wamengo kwari uko nyine abagore baba bino Bujumbura bose bambaye ibyirabura no Rwagasore yarababaje Uburundi yarababaje abantu wige bamuhamba nyine inzoka zaraje zirarobanura zirya abazungu Barundi nta n'umwe ngira ngo bazabarya kubera arya amarashi abantu bari bazungurutse imva yiwe gusa barashika nk'ibihumbi 30 igihe cari ciza abasirikare benshi bari badukikuje kandi barikanuye gose mu kanyisase twumva uruyogoyogo mu bantu uwo bari umugumuko wateguwe ibinyamajwi bitangura gusamirana mu Kirundi hanyuma naciye mbaza mwambutsa ibibaye acambwira ati ni inzuki ziriko zirarya abantu uno nyene mvuga nk'usunitswe n'impwemu cana bwongorera nti ivyo nitwe twabiteguye abagore kuva apfuye nibo biyokipa kwantretena tombe yiwe kwantretena harya hose hambwe nibo baharo gratuitement ntibahembwa babigira ku rukundo baramukunda cyane bagenda bakategura neza bakama bahasharije bahafashe neza baramukunda kandi baramwimva ko nawe yarabiyumvamo yarabafashe umva yarabateje imbere yarabahaye izina ntibari bakiri mu gifuri gushika ubu abaherekeje umuganwa kumushingura babivugana intuntu n'ibishobisho byinshi amosozi nayo yaratembye gushika kuri Tanganyika ndiko ndacaho ivyabona mu rubanza rw'abishe Rwagasore vyaciye mu vyegeranyo vyagizwe ku vyabaye baravuga ko hari haje abantu isinzi urwo rubanza naronse amasanamu atari make yerekana abacamanza b'ababirigi hamwe n'abagenzi babo b'abarundi hariho kandi n'abagirizwe icaha abarundi 6 n'abagiriki 3 bambaye impuzu z'abanyororo